dukora igitabo ca Esther arico ca nyuma kirangiza urukurikirane rw'ibitabo twise ama livre historique. Les livres historiques zizi nyuma ya Pentateuque kuva mu gitabo ca Yosua gushika muri Esther. Nurukurikirane rw'ibitabo 12 tuzoba duhejeje les livres historiques. Rero turarangije uno munsi ku bitabo bidonda amakuru bihera ku gitabo ca Yosua gushika ku gitabo ca Esther. Bibiliya ifise ibitabo bibiri vyitirirwa abadamu, ni igitabo ca Esther n'igitabo ca Rusi. Abadamu bari ngaho bavuge ngo amen. Ariko nivyo bitabo vya mbere biteye amakenga muri Bibiliya, kandi vyagoranye uko abayahudi bavyakira nk'ibitabo vyahumetswe n'Imana. Igitabo ca Esther coco carateye ikibazo gose, kuko kirinda gihera utabonye ijambo Imana, hanyuma kigamije kutubwira ingene umunsi mukuru witwa Purim watanguye. Mwibuke igihe twiga Pentateuque, iminsi mikuru yose abayahudi bahimbaza bayihawe n'Imana mu gihe ca Mose. Uwo wundi munsi mukuru uza kwiyongera inyuma y'ibinjana n'ibinjana, urumva ko abahinga b'abayahudi wategeza kubatera ikibazo, kuko uwo munsi ntiwarimwo uyu munsi iyi festival ya Purim. Hanyuma ikindi kintu kidutera akabazo cateye n'ikibazo umuntu yitwa Martin Luther. Hari ibitabo bibiri Martin Luther aterekwa, igitabo ca Esther n'igitabo ca Yakobo. Yavuze ati igitabo ca Esther kirimwo ukwihora kudasanzwe kw'abayahudi, imwemu ihori nk'uko abarundi bavyita, kandi kiri umenga kigamije gushira hejuru abayahudi cyane. Yakoresheje ijambo ry'icongereza ngo it is too Jewish, c'est trop juif, ce livre est trop juif. Hanyuma muribuka yuko ikintu ca antisemitisme cyo kwanka abayahudi catanguye kera ku ishengero rya Katolika. Hanyuma imyaka ya mbere Martin Luther yarifuza ko abayahudi bakira inyigisho za reforme. Hanyuma igihe abonye ko batemeye gukizwa, imyaka ya nyuma ya Martin Luther il a développé une sorte ya antisémitisme, ku buryo yanditse inyandiko mbi cyane ku bayahudi, ku buryo anatanga uruhusha ko babica rimwe na rimwe, kuko yari afise ububasha kuba magistrat no kuba prince b'abanyaburaya bamwumvira. Alors iki ni ikintu kibi cerekana ko tutaratungana. Umwe mu bantu dukunda cyane yitwa John Piper, murabizi ko imyaka yiwe ya mbere naho yarakijwe yankabirabure n'umutima wiwe wose. Ubu mugabo ngo aradukunda pole pole. Ikintu cyo kwanka ubwoko kanaka hari igihe usanga kiguma mu mutima w'umuntu mu buryo butangaje umuntu ataba yiteze. Alors iki gitabo rero nk'umwaka w'130 inyuma ya Yesu Kristo harabaye inama Yerusalemu mu karere k'Ijamniya, baricara abayahudi ubwabo nyene b'abahinga baremera officiellement ko kino gitabo kiba inclus muri canon juif, muri canon de l'Ancien Testament, cyangwa mu rukurikirane rw'ibitabo vyahumetswe bigize isezerano rya kera. Ku bakirisu iyi nama yabaye mu mwaka wa 347. Iyo nama ibera i Carthage aho muri Tunisie. Yamere nk'abapastori ngo naragiye Yerusalemu, naragiye kuvisita aho hantu habereye iyo nama i Carthage 397. Niho abarongoye ishengero ku isi yose bemeza urukurikirane rw'ibihe bitabo dukwiye kwakira muri Bibiliya ko vyahumetswe n'Imana. Alors birashoboka yuko kino gitabo uri kuragisoma ushobora gukuramwo ivyo wewe ukeneye. Mwanumva n'indirimbo abantu bahimba zivugira vya Esther na Mordecai, ukumva vraiment kweli ko bavuga Imana kweli. Umuntu wese arafise Hamani wiwe. Ikibabaje abantu bose babari mba Mordecai. Alors ni gitabo vyoroshe kwaplika nabi mu buryo urimo n'ugwanko ku bantu bo mu kibano cawe, kandi wiyumvira ngo ukoresha ivyanditswe vya Bibiliya. Nibisanzwe kurumva yuko urugendo rwo kwakira kino gitabo
mu nyandiko zerana rwabaye urugendo rurerure. Hanyuma n'amakuru atubwira igihe c'umwami yitwa Ahasuerus. Alors iki naco kiratera ikibazo kubera ama découverte archéologique na retrouve ino zina rya Ahasuerus nk'umwami yatwaye l'empire perse. Nibwo turacari muri empire perse. Mugabo kubera abagiriki bamwita Xerxes ntibamwita Ahasuerus. Inyandiko nyinshi zihari zakahize zerekana umwami yitwa Xerxes. Alors vyarafashe umwanya kugira ngo abahinga babone yuko Ahasuerus ari we Xerxes wo muri izo nyandiko. Abagiriki bamwita iryo zina ari naryo ryavugwa cyane mu nyandiko za kera. Alors nawe yatwaye hagati y'umwaka 486 n'umwaka 464 imbere ya Yesu Kristo. Alors hari filime ya Esther ikoze neza cyane, washobora kuyisanga kuri YouTube, ni nziza cyane. Nzi kubarungikira liye cyangwa mwayiravye. Alors ndabarungikira liye mugabo ni nziza cyane, ikoze neza. Alors kubwanje ira respecta le contexte historique. Muravye 486 464 mwumviki Ezra yaramaze kugenda Yerusalemu cyangwa ntiyari bwagenda. 486 464 niho henye ya Ahasuerus yabaye. Ezra yaramaze gusubira Yerusalemu ego canke hoyo duharura imbere ya Yesu Kristo. Duharura tuje inyuma nyene. Ezra yaje ryari 458. Est-ce que 464 ni mbere canke ni nyuma ya Ezra? Ni mbere. Kubera turi avant Jésus Christ tugenda turakuramwo. Ariko twebwe usi kuva no muri tugenda turongereza imyaka sivyo, ariko tuko turaharura tuje inyuma bisoranga ko ico gihe Ezra yarakiri hehe Ishushani. Alors muzona ko muri iyo filme berekana Ezra arakayabaga gatonya bona Nehemi ariko bafise ishaka ridasanzwe. Alors nashaka tuvuge gutya, abayahudi kujya baneshejwe successivement niko no gusubirayo basubiyemo inshuro basubiye mu gihugu cabo inshuro zitandukanye. Alors igihe tuko turumva ya makuru ni gihe abayahudi ba mbere bamaze gutaha, siko none batashe ryari 538 535. Nuvuga ko ico gihe abayahudi si bose bahisemo ko basubira iwabo. Mubizi none iyo abantu bahungutse, il y a les gens qui disent moi j'ai une famille ici, j'ai un bon travail ici, quoi qui ne subira mu gihugu iwacu. Alors abayahudi bose basubiye iwabo après que Cyrus abemereye ko bataha. Alors Esdras na Nehemi bari muri abo bantu n'abapeti bavukiye hariya probablement, hanyuma baza gutaha ubwa kabiri. Alors aya makuru ariko araba abayahudi bari munsi y'ubutegetsi bw'aba Peresi, bamwe baratashe abandi bakiri bagisabagiriye muri Empire Perse. Alors uyu mwami yitwa Xerxes arazwi muri kahise, intambara yagwanye n'abagiriki akaneshwa, mashaka kumuretrouva muri histoire. Mugabo ce qui nous intéresse c'est nuko il va essayer d'éliminer un génocide dasanzwe y'abayahudi abitewe na Hamani. Alors umuravye ingene aba manipulé na Hamani, yamubwiye ibintu akavyemera akabisinya. Esther yaza kumubwira ega nasinye ibyo ntazibasha, mbo ndasohoye urundi rwandiko umengano umwami ari indécis kandi ari impulsif. Effectivement ça correspond au portrait exact. Il y a le roi Xerxes na ma conquête ari imprudente, yagerageje kugwanya abagiriki et il a perdu mu buryo budasanzwe. Alors hano tumubona nk'umonarque, abajanama biwe babwira ibintu agaca bikora gutyo, akirukana Vashiti haheze umwanya kumva aramukumbuye, agaca amubwira ati nta kibazo tora uwundi tugire konkuru ya Miss Perse, hanyuma uronke umukobwa mwiza ukeneye. Anyway, ça correspond au portrait
et Xerxès. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les Juifs, là, encore une fois, va les garder par la providence divine au travers deux personnes, Esther et son cousin Amusumba, bien sûr, yitwa Mordecai, qui apparemment atakiba ataposition yatarafise mugabo Imana imukoresha kugira ngo afashanye na Esther kugwana urwo rugamba kugira ngo abayahudi ntibashobore guherengetera. Alors intumbero y'igitabo ca Esther ni kutwereka ingene umunsi mukuru wa Purimu watanguye n'ingene Imana yazigamye Abisirayeli iryoho nyabwoko ryari ryateguwe na Hamani. Uravye umuntu yanditse kino gitabo benshi bavuga ko bari Mordecai kubera ico gitabo canditse ku buryo umuntu yacanditse n'umuntu azi neza en detail les coutumes z'abaperesi gushikazi amabanga yo ku kirimba n'ibitabo bidonda amarchive y'umwami n'umuntu yari afise un accès direct. Alors naho citirirwa Esther kubera ari we l'héroïne mugabo bwaco benshi bavuga ko canditswe na Mordecai atari kera cyane aya makuru nyine ariko ravugwa ngaha yabaye. Alors nkuko nabivuze intumbero nukwerekana ingene uyu munsi wa Purimu watanguye ko vyari bikenewe yuko abayahudi bandi ni munsi mukuru uhereye hirya ya Yerusalemu mu gihugu c'abanyamahanga. Abayahudi bari Yerusalemu barakeneye kwakira uyu munsi bakawongera kuri calendrier y'ama festivités religieuses, ce qui va être difficile vraiment. Abayahudi bagumye Yerusalemu, ils ont eu du mal kuko uyu munsi uhera hirya ya Yerusalemu. Hanyuma hari ikintu kimwe kitari kiryoshe cyane nuko Esther ari mariée ku monarque païen. Tuva tugaruka kuri ino liaison yabo umwanya uri imbere. Alors igitabo candikwa kugira ngo giconscientize abayahudi n'abari Yerusalemu kwakira kino kintu ca Purimu bacongere ko ya yindi misi mikuru tuzi ya Pasika la Pentecôte. Alors ils essaient d'expliquer ingene naho kino gitabo kitari mwijambo Imana yuko Imana yakoresheje ama circonstances kugira ngo ikize Abisirayeli encore une fois. Nashaka tukirabe ingene kimeze gishaka kumera nka filme nziza ukiravye. Kino gitabo structure yacu c'est un peu comme un film. Les premiers chapitres zishiraho stage pour l'histoire havibandanya. Solo chapitre 1er na chapitre 2 imeze nka les premiers moments za film zintroduisa les scènes ziza kugira sens inkuru igeze hagati. Alors ni ibintu bitatu biba dans les deux premiers chapitres bihava rero ivyo bintu bitatu tuza gutahura ikibanza cavyo hageze ico kitalo denouement, hageze kwiyo nkuru rero yiserura ngo tubone icigamije. Alors chapitre 1er Vashiti aranka guseruka aho Ahasuwerusi yicaye n'abagabo. Yumvira yaragize umunsi mukuru wa mara hafi amezi 6. Iyo ugira festivity mara amezi 6. Bashobora kwibaza umunsi mukuru naho numva mu butungo niwe yagira anniversaire bikamaranye imbara amezi angara. Bamwe abahistorie biyumvira ko ari muri kino gihe Xerxes yariko arategura une campagne contre la Grèce. Alors yicaye n'abagénéraux biwe n'abaconseillers biwe. Vashti nawe yari mu kindi kibanza yateguriye abayimfite biwe abadamu uko kera abadamu n'abagabo ntibicara ahantu hamwe mu minsi mikuru nk'iyi. Hanyuma atangura rero kuvuga ingene afise umugore mwiza. Hanyuma acara mu nzu abwira ati reka ndabereke ingene afise umugore mwiza. Nibaza ko Vashti yari umufeministe, n'abantu b'abafeministe ngaha. Avuga ati ciwe umva jewe ndi objet arata kujya ariko abereka amatrofe yakuye mu ntambara, abereka ivyo yakonkeresheje ngaha kuko waba ari uwo mwanya wo kurata ubutunzi uwo mwamba afise yakuye hariya avye expose. Urumva jewe je suis un objet à exposer.
abadamu kweli bihagararako fasha itarama kuza genda mubwire ko nanse aswara usavuga ati vyakwe aranse hanyuma abandi bakose icyo kintu kibaho yo ni trahison baramubwira ati ga natwe abagore bacu tuzabatugarariza ati naba hagira ikintu gikorwa kabisa hagira ikintu woko kuko baramushusha nimba akaviro kari kamaze kumutera pression ngwego nani abagabo mukabara gumavuga ngwego nani burya babaramukuye ati kugira ngo abagabo bose bo muri Empire Perse kameme bagira agaciro hanyuma mugaro ngo zamuvuyeko aravuga ati fashiti wanje we bacaramubwira tumviriza nuhamagare ugire sekezo nde abakobwa beza uhitemwo wundi mwamikazi yo musubirira chapitre 2 niyo Esther aca yinjira. Alors murabe muri chapitre 2 doava tuhagarukako turi ku chapitre 2 ku murongo ku verset 8 nuko ibwirizwa ry'umwami n'icyo cyo bimaze kwamamara abigeme benshi bakoranizwa ku mugwa Ishushani. Esther nawe ajanwa ibwami ahabwa Hegayi nyene yarinda abigeme. Alors nashaka kubabwira yuko ni kuvuga we abasoda nibaza ngo bavuge niyo filme ya Esther bamutwara ku nguvu warashaka Mordecai ntavyo yashaka. Abasoda baza gutwara nguvu umukobwa wese mwiza babonye. C'est comme ça que ça fonctionnait dans l'Antiquité. We baramubwira ati hajyana ari umukobwa mwiza agaca baza avec nyine nkoho niki umukobwa mwiza ati reka wanje wapi ati muzane tura akabara mutwaye urumva baci bagutwara par force. Alors le chapitre 2 yerekana ingene Esther ahabwa une faveur ubwa mbere kubajejwe kuzigama kwigisha. Murabona vya bindi nyene biba mu minsi nyene abafise n'abakoci biwe. Hanyuma chapitre 2 mga kuri 19 ore kuri 19 jusqu'à la fin niho Mordecai aparesa acakora ikintu naco c'est uko inkuru yavansa. Mordecai amenya ko ariho un complot contre le roi aca bigira Esther nawe arabimenyesha yuko ari abantu bashaka kwica umwami. Esther abibarira umwami atumwe na Mordecai verset 22. Mwibuke yuko iki gikorwa Mordecai akoze sanse mu nyuma Esther nawe nyene ingene atoneshejwe nawe nyene bava bigira sanse mu nyuma kuko verset 15 nubigiye cha Esther kirashika cyo kujanwa ku mwami. Okay, verset 17 nuko umwami agomwa Esther amurutisha abamikazi bose nawe arakundwa kara abukunzwe mu nyonga ziwe kuruta za nkumi zose bituma mwambi ku rugori bw'ubwami mu mutwe amugira umwamikazi mu gishingo cha Vashti. So muri chapitre 2 dufise la chute ya Vashti, elevation ya Esther hamwe na acte ya Mordecai. Bino bintu bitatu biza kugira sens uko histoire rero igenda iravansa. Alors mwese musanzwe mubizi chapitre 3 hari umuntu witwa Hamani aca aza meni majambo chapitre kuva ku murongo wa mbere gushika kuri chapitre 9 verset 19 niho hari action principale niho filme rero ibitanguye. Ibindi byose bari ntangamarara ibiri nyuma ya chapitre 9 verset 20 jusqu'à la fin ni conclusion. Mugabo l'action principale tu sais la structure y'igitabo cha Esther il y a chapitre 3 jusqu'à chapitre 9 verset 19. Dusanga Hamani yifuza agirira akazi ka Mordecai kubera yasa kumwunamira.
Alors Moridekayi yase kunamira Hamani ntawuzi igituma mugabo ico gihe sinibaza ko abayahudi batunamira abantu babategetsi. C'était un signe de révérence, un peu comme ubu turamutse umuntu. Il y a des dignitaires politiques nibaza yuko abayahudi bose babikora. Alors nimba Moridekayi yanse kunamira Hamani kumbure, il demandait plus qu'une salutation respectueuse. Kumbure yasaba ko abantu vy'ukuri novuga nti bamusenga. C'était plus que le respect yari ko arasaba. Alors igihe Moridekayi abonye ko uyu muntu ariko arasaba plus que le respect, il a dit non. Ndazi uwo nubaha gusumba byose, ndazi uwo nsenga si wewe. Alors mwibuke yuko kera umuntu uko yaba élevé niko yaba mystifié, niko yaba déifié. Non, le mot correct, déifié. Niko bamufata nk'ikigwamana. Alors buhoro buhoro un respect isanzwe yumvikana yagenda irabisa une sorte ya worship. Alors bimaze kugera ngaho Moridekayi a dit non. Hanyuma Hamani aravuga ati tiens, c'est qui ce type-là qui ne fait pas comme tout le monde? Aravuga ati il est juif, tu connais les juifs? Aravuga ati ok, misanzwe ko ari umujuif ntaco bimaze kumuhana we gusa, ahubwo ariko abayahudi bose umuntu abakorera umuti. Alors iniseza abayahudi hanyuma akabisaba umwami nawe nimvira ko hari amadekre yasinye asinziriye aba yayisinye. Bimutwaye iki kuri gusa abayahudi? C'est juste mbe murabizi Suwerusi ibihugu yatwara. Reka kunganje ha Suwerusi niwe yaganza intara 127 127 pays. Yo avuze les provinces nukubera ico gihugu c'abakiri musi ya empire bacita une province kumwe twabivuga kare. Uhereye mu Buhindi ugashitsa muri Ethiopie, iyi Afrique yose, Sudani, Ethiopie, kuduga hariya muri Maghreb, les pays arabes, muri Asie, muri Inde, kubandanya muri Europe. Kumubwira yuko ugira we exterminer juste un petit peuple sémitique, c'était rien. Alors il a signé le décret comme il cause ayisabwe n'umuntu atonye cyane kuri we. Alors ayo makuru acamenyeshwa abayahudi bose na Moridekayi. Alors Moridekayi il va chercher Esther. Malheureusement Esther ntiyaragira ko muyandi majambo ntaraba inauguré en tant que reine officiellement. Nta nubwo peut-être le roi d'Exercice ari tellement busy ntarategura iyo événement vy'ukuri ngo Esther abe inauguré publiquement en tant qu'une reine. Alors ntimutinye kuko so bimuhimbara.